amahoro bantu b'Imana ndabugize gose cyane nongera kubaramutsa gose Imana ibahumugishe kandi Imana yongere bahezagire muri 10 na Moses uw'Imana yagiriye ubuntu namwe ndabizi ko Imana yabagiriye ubundi hano ndagoma tuganire kuri kano kantu mu buryo bwo guhanurana ndabizi bamwe muri mwe harabaza bati twe nta mpanuro zawe tugomba it is okay it is fine jewe ndi mu mpanura kandi buryo umuntu aguhanura ntabwo aba ari mubi umuntu mubi ni umuntu ategura kugukorera inabi canke kugukorera ikibi uwo niwe muntu mubi nandi jewe impamvu bino bintu ndabivuga ndakunda igihugu canje ndakunda Burundi mugabo mu gihe bariko bakora amafuti ayo mafuti niyo atuma ndakara jewe hano ngomba kubaburira kandi nza kubaburira nkoresheje imvugo yakoreshejwe n'imbonera kure ndagisubiramo imbonera kure iza kungaya iza kubanzinga igaye imbonera kure mugenzi wayo n'amajambo yanyuze ku mukubito avuzwe n'imbonera kure mumviriza n'amajambo bino bintu yavuze hanyuma nabivuga nce ndabashiriramo ivya rufyiri ari bibiri ivyo bintu bibiri mu bihuze hano nca mpita ndababwira urundi mu ntambamyo raba ivyo rero n'ibindi bintu kiba plan de nk'uko u Rwanda rwategereje tubizi neza ko ari go ruba rurimo mwiyo mipango yose bagenda barakora u Rwanda rashobora muvyo niyumvira ngahanda gushikiza mu vyo nibaza ariko bitabuza yuko vyo basanga ivyo biko birategurwa ariko nico gihe n'umwanya uzotubwira ko ivyo nibaza ari ukuri nuko bitari ukuri mu vyo nibaza rero ndashobora kwiyumvira ati bashobora kuraba surtout ko u Rwanda rusanzwe rubitse impunzi nyinshi z'abarundi ziri inyuma y'igihugu ari hamwe namye mvuga ati buriya uri igihugu iyo uri igihugu ukavuga ati ufise plan ufise mbona kazoza yuko uzogera hana hariya rimwe na rimwe uyiteguye mbona kazoza ukibagira ikibazo c'impunzi ubu uriko aba ari nko kwambara ikirato ni ciza kwivuza kwambara ikirato ni ciza ariko ukacambarira ku misumari kigera kiraguhonya kiraguhonda buri gihe cyose wamuri kurakomereka cyo ituma rero mu gihe u Rwanda rukitubikiye impunzi z'abarundi kandi ziri un nombre considérable abo bama bagaruka gucika ikarata badukinishirizako arico ituma rero namye mvuga ati ndabivuga ntarya umunwa mbona kazoza ikibazo c'impunzi si ku Burundi gusa ku bihugu vyose nta gihugu n'ukuri na kimwe kiragera ku ntego ciyaye gifise abantu barenga ibihumbi amajana n'amajana bari igihugu hano urashobora kuva aho ushaka ukagenda aho ugomba isaha yose ushakiye mugabo jewe rero ndabisubiye mu mfise amakenga yuko hari ama préalable amwe atavuye mu nzira ivyo bintu jewe simvuga ko biheza ngo biramye izo préalable rero ivyo bintu mfatirwako nuko atampunzi tuba tucumva hanze ivyo uvyanka uvyemera ariko bimeze iyo umuntu ari munzi aguma yipfuza mu buryo bumwe canke mu bundi kundi canke ku nabi kuza mu gihugu ciyiwe nico gituma igihugu igomba gukora ibishoboka vyose kugira ngo abantu bari mu mahanga batahe kandi bumve yuko batashe ata muntu abakurikirana ubu rero twagiye mwavyumvise ubwo jewe abantu munkurikirana iyambere yabivuze n'imbonera kure hari mu mbonera kure yitegura umusirikare umusesanguzi ari mu mbonera kure indani ariko yino ntarabigeraho bino uyu mugabo ubwa mbere yavuze ngo u Rwanda rugifise impunzi ngo yengo nyinshi wa mugabo we impunzi nyinshi ziri muri Tanzania nifise abarundi b'impunzi barenga ibihumbi 100 genda ni muri UN ubibaze no kuri Google ubishakishe Tanzania nifise impunzi nyinshi sizi ko muvyumva neza no babwira impamvu ariko navyihojeje ivyo rero mwege muza mutisha vuku Rwanda ngo rufise impunzi Tanzania rifise impunzi nyinshi
icya kabiri mu Rwanda hari impunzi zigera ku bihumbi 49 by'abarundi usize ku bihumbi 100 biri muri Tanzania. Muri Kongo hariyo 40 umengana bingahe by'abarundi. Muri Uganda hariyo 39 habwo barageza kuri 40 nabangahe ejo niko nabibonye muri Uganda. Malawi hari ibihumbi 8, Mozambique hariyo 7, Amerika hariyo ibihumbi 11 ryariho nabonye 11, Canada umengano 8 niko nabonye. Izo ni impunzi z'abarundi ziri hanze zahungiyeyo. Rero ntabwo ari u Rwanda gonyene mwe mureke gutishavu. Iyo umuntu aguhungiye ko ntabwo umwomora. Kandi n'Ubushinwa bufise impunzi z'abarundi, Uburusiya bufise impunzi z'abarundi, Amerika hose ku isi barafiseho impunzi z'abarundi. Reka gutishavu ku Rwanda, genda mutana ziri muri Kongo, mutana nizo muri Tanzania, mutana nizo mu Rwanda zizoza. Dore mwega mutishavu ku Rwanda byonyene. Ivyo n'amakosa. Ivyo namwe murabizi. Now tugaruke rero kuri bino bintu n'umugabo yaravuze hamwe na Rufyiri. Ibije waheze amezi atari make ndiko ndabivuga muntuka. Haheze amezi atari make ndiko ndabivuga imbonera kure zinarukirako. Jewe mvuga ivyonzi harimo no kubahanura. Kubera Jason Dedefude naho yotwara iteka ryose je ntaco bimbwiye. Mu gihe bariko bakora ibintu bizima, mu gihe bariko bayobora bizima, haheza amezi n'amezi ndababwira ngo mwebwe muri Dedefude murimo mukereye intambara, mwebwe murimo mukereye ingwano, mwebwe apana abandi ngo abasi b'igihugu, apana ngo Rwanda, oya mwebwe abadede nimwe murimo mukereye intambara. Abadede mu nyumva nimunyankira ubusa, je nta gihugu nanka. Ahubwo mwebwe nimwe navuga ngo mwanka igihugu kubera ni mwebwe murimo mushakisha ya ntambara, ni mwebwe murimo mukereya cya kibazo, mwebwe nyene ubwanyu murimo mukereye iyo ntambara, murimo mukereya cya kibazo. Bisabwa yuko ari mwebwe munabihagarika. Sizi ko mumva neza. Bisabwa ko ari mwebwe mubihagarika kuko ari mwebwe muri ko murabizana. Now tugere kuri kino kintu nibyo bazigenda babwira. Murabona yuko mu Burundi abaganga barahunga, abarimu barahunga, abacamanza barahunga, hari abasirikare bahunga, hari abapolisi bahunga, hari abigisha bahunga, hari abanyagihugu bahunga, incabwenge nyinshi akaba arizo zihunga. Ni kuvuga ngo Uburundi bufise impunzi nyinshi ziri hanze y'u Burundi. Muntegerereza mu vyumve ndimo mabwiza ukuri. Izo mpunzi rero ziri hanze y'u Burundi mwebwe ntabwo muryama ngo musinzire. Nimbonera kure hano yabivuze. Ati wavuze ngo imbona kazo zangu iterambere ugomba kugeraho ngo bisa nk'uwambariye ibirato byiza kunuze ku misumari. Nimbonera kure mugenzi wanyu yabivuze. Na Rufyiri yabivuze ati bategerezwa kugaruka ku neza canke ku nabi. Ku neza swat ku nabi. Ibi ndabizi. Niyo mpamvu ko barababwira ngo n'ubu Burundi buzosubira mu ntambara ku neza canke ku nabi bitewe na mwebwe. Ibi ni ndatabibona. Kubera yuko abo bahunze igihugu nabwo bagiye hanze y'igihugu kubera ko banezerewe, kandi nabwo muzobasanga ngo mubamare. Bagiye hanze y'igihugu kubera imyitwarire mibi yanyu, ukuyobora nabi, ukubapfungira ubusa, ukwaka ibiturire, ukudakunda igihugu, ukudateza igihugu imbere. Imiyoborere mibi iyo niyo yatumye impunzi zigenda zikagumayo. Iyo hagize gaho impunzi rimwe na rimwe itahutse, tuza tubona rimwe na rimwe yasubiye guhunga igasubirayo kubera ko hariyo bamwe muke mutangura kubatera ubwoba. Ijya mpunzi n'ikigari ivuga ati ntimugende hariya ni mu kuzimu kubera imyitwarire yanyu mibi. Umuntu yagiye mu myiyamamazo muri 2015 ntabwo akwiye kwitwa amaso w'igihugu, ntabwo mukwiye kumwirukako. Nimba yaraviyoye yarisha umuntu mukaba mwaramubonye mwaramufashe mufise ivyemezo, okay d'accord,
ivyo ndabashiraho ntabwo muvyumva mwebwe mugapana ngo wagiye mwibarabara ngo atatwemera ngo ni umwasi utemese ni DDFDD ngo ni igipinga imbonera kure kuziha ububasha zigomba guhohotera abantu gupfungisha abantu n'ibindi bitandukanye abaza ngaho ngo nabategetse muzi b'abakomiseri mu gipolisi mwiperereza kwitwara uko bagombye iperereza nabwo ishobora gufata umuntu ngo rimwice iperereza riratohoza rimaze gufata umuntu bakamuzanira ubucamanza hanyuma urya muntu agacibwa urubanza nimba ari ubwo gupfa cyangwa kubaho mugabo mwebwe mu Burundi iperereza rirafata umuntu rigaca ryigira umucamanza urya muntu rikamuhohotera urya muntu akaraburirwa n'irengero ubucamanza ataco bwakoze none ubucamanza babubereweho iki ivyo byose ni ibintu bihahamura imitima abantu perezida nta ntumbero iramvura afise iyo abarundi bavuze ngo barakenye bari mu bibazo bakabibatura mwe mutangura kuvuga ngo murabeshe ngo ntabwo mukenye ibi ni mwebwe mubasunikira muri bino bibazo rero iyo bagiye mu bihugu byo hanze bakaba impunzi cyane haragera igihe barambigwa iyo bijya bihugu bitanguye kuzabira birukana barajya hamwe bakishira hamwe bati na kare twebwe dufise iwacu reka tugende dupfa dukire kandi rero nko mu Burundi murabona ko abantu bari hanze y'u Burundi benshi ni incabwenge kandi benshi bazokumvirwa n'amakungu bamaze kumvirwa n'abakungu bizokora yuko bashobora kuronka n'ubufasha bubaye ibigwanisho bagaruke bagwane that is why rufitiri hano barikera babwira ngo kemura ico kibazo cy'umunsi kemura ico kibazo cy'amanyama mu gihugu kemura ico kibazo cyo kwigira abantu mwebwe mwenyene mu mbonera kure no muri CNDD-FDD kwari mwebwe mwenyene mukunda Burundi gusumbya abandi bantu mutavyumva kumwe ugacumenga nabasi b'igihugu bizobasenya ni mwebwe muri ko mikere iyo migwi intambara mwebwe badede mwebwe no kwisenya ni mwebwe muzokwisenya mwebwe nimwe mubitera naribwo muzi no gutanga impuhwe canke imbabazi ibi ndiko nabahanura muvuga ngo we nguru umwasi w'igihugu ngo bacima amanda ngo bakorere u Rwanda ngo bagome intambara bino ndiko navuga niba ukwije mu mutwe urabyumva udakwije mu mutwe ntabwo ushobora kuvyumva. You know, now, impamvu mubikora nuko mudakunda Uburundi. Hari ibintu umugabo hano yaravuze ku bantu bakunda ngo ngaho Rwanda kandi n'umurundi ari mu bategetsi yarekera bivuga. Reka mumumvirize no mugabo cyo turangiza. Je termine par une petite boutade. Turavuga nos frères du Rwanda. Kujya nditubazi. Bajya bahungu magaye ubundi barakunda igihugu cyabo. Sibi barakunda igihugu cyabo muze mu bafite mu bavuga ukunde twarakoranye muri EALA n'abanyarwanda muri 94 baragukura muri PNUD bagakukura muri HCR ufata $5,000 ufata amayiranga ufata iki afadika $1 baraza vuvu subyendere en 94 bashakira igihugu umuministre umukadre de l'État yahembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage uheze $5,000 hariya uze guhembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage au nom de la République ariko uko bagiye bararonka udufaranga niko babaha uko bagiye baratunga nabo babaha umushahara munini uko batunga baba umushahara munini allez-y voir maintenant le salaire d'un ministre mu Rwanda ukungana. C'est un exemple. Et une prise de conscience. Prise de conscience yuko turabarundi. Odora yukuba abanyamigambwe, odora yukuba abanyamoko, odora yukuba abanyentara n'ibindi. Avuze ikintu kiryoshe. Avuze ati barya abantu barakunda igihugu cabo. None twebwe habuze iki natwe ngo dukunda igihugu cacu. Nakayonero ngiye kurangirizako murabyumvise yuko uyu mugabo yaravuze u Rwanda nagwasanye navuze u Rwanda avuze ati uyu mugabo yavuze akantu keza bari abantu barakunda igihugu cyabo bavuga abanyarwanda barakunda igihugu cyabo n'uyu mugabo yabivuze hano ati yakoranye n'abanyarwanda ati reka ati mwibyo muvuga mwe mubiza abanyarwanda barakunda igihugu cyabo
yes kubera yuko barabona ko abanyarwanda bagerageza kugwanya no kurandura ikintu cy'amoko mugaba abarundi bo baguma bakizura Gwasi yanabivuze ngo muvavanure n'ibintu by'amoko Gwasi yabivuze kubera bize yuko mu Burundi ibintu by'amoko biguma bigaruka Hutu yobora hariya Tutsi yobora hariya perezida ngurumva ngo abahutu ngo oye batutsi oye rerere ivyo muvane navyo hano bavuze ngo abanyarwanda barakunda igihugu cyabo mwarabonye yuko impunzi nyinshi ziri hanze y'u Rwanda bagerageza kuzigarura bagerageza kuzumvisha iby'igihugu kuzigisha ibikorerwa mu gihugu bamwe bakanabaha n'imbabazi abakoze ubwicanyi bwa genocide Paul Kagame yaragerageje benshi kubaha imbabazi arabaharira kandi barishe abigisha kubanwanisha abigisha guhuza kubera agomba yuko bubaka igihugu cyabo mugabo twebwe abarundi ngo tuzokubaka igihugu gute twama mu matiku bikatugora yuko tunaharira ikindi murabona yuko hano mugabo yavuze yuko mu Rwanda ngaho bagerageza gukora mugabo bagakora batariko barahembwa bagahembwa umuceri mugabo kugira ngo bubake igihugu bakorera igihugu mugabo mu Burundi ni ewana utamuhembye ngo none je nkorera iki utamuhembye ngo je ntaco munane ugira ntibisugura ko dukunda igihugu ahubwo turabasi igihugu rero ndabinginze mwabarundi mwese mwe zabimbonera kure haba mu badede umuntu wari we wese muze dukorere hamwe n'umurundi yakoze amafuti tumuharire uwakoze ikosa tumuharire twubaka Burundi muzi impunzi zitahe tuzereke mu gihugu ko bimeze neza dusenyere ku mugozi umwe abakoze amafuti tubaharire ibisigaye Burundi buzotera imbere kandi tuzosa neza n'abantu bazoshima mugabo mukagumana ku kajagari kanyu kugwanko ivangura ubugizi bwa nabi ukomora ukwangaza ukudatanga ubuzi mugatuma abarundi benshi baguma baba impunzi hanze y'igihugu ndarahiye kuzira ry'Imana nimba badede muri n'ubwenge mugere mwandike muti bana ba mama turiko turisenya narengira ndangize ciribuka kantu aba bose mubona yuko rimwe na rimwe bahunze n'igihugu bari n'ubwenge mubegere mubasaba yuko hari intererano yabo boshobora kuzana mu gihugu bari nabo benshi bari navyo ntimiteho ngo bari yango barasabeje ngo Burundi okay nimba barabikoze nimugende bo biyegereze nimba bari nakenge baze mwubakira igihugu hamwe mwenyene ntabwo muzovyishoboza abana ba mama mwenyene ntabwo bizokunda ikindi mureke abafise imitahe bayizane mugwanye ibibi n'ibiturire n'ibintu bisa navyo yagome murabize muvuga ngo mu Rwanda ngo mufitaniye amatiku imipaka muyugurure haje igipolisi n'igisirikare kirindi imipaka mugabo muyugurure abarundi bakomeze guhahira bahahirane n'abanyarwanda baronka ubuzima bwiza bakore agatoro ushoboye kukazana akazane ako gatoro ntimumwankire cyangwa mumurase kugira ngo mworoshe imibereho y'abanyagihugu bakomeze kwiyumva mu gihugu bagume mu gihugu nimba hari umuntu wo mu mahanga azanye imitahe yiwe mu gihugu muyicunge muyifate neza muyiteho kugira ngo bitume urya muntu agende guhimiriza n'abandi basigaye inyuma nabo baze mu matora mugerageza bose mubaha umwanya ufadika ibintu mubikorere ku mugaragaro kugira ngo abarundi bagwe biyumva mu gihugu neza ukoze ikosa hanwe yabo mutegetsi ahanwe ufashwe yakoze kiba hanwe igihugu mugisanishe neza mugisukure ariko sama havugisha ukuri nk'abarundi n'abadiaspora mubahamagare twigira hamwe tuganire leta ivuga itari ikintu kitunaniye none ntabwo mwebwe mu dufasha tubigire gute twese duhanahana ibitekerezo nuko igihugu cyubakwa kugira ngo namo bamubizi ko bamwe bakora ikibi mugabo mubirenze kuruhu mubirenze kamaso twiyubake tugikundire hamwe tureke kukugungana
atari uko naho nzoba narapfuye muzobyibuka nk'uko mbona ngaho harimwe muri kwegera izo nduru hindira muzobona babandi biruka muri 2015 bagarusa kandi bazoza bashigikiwe bakurahiye barashigikiwe kuko hariho n'amashirahamwe menshi yo hanze y'igihugu abumva yareke sigura ibintu mwere yatana amashirahamwe ngaho muzoba musigana cyangwa abantu babashigikira muteze bamunavuga ngo babumve ngo babafashe mu buryo bihagije ngira ngo naho muzogera kugura ibigwanisho bazovuga bati nimureke kugurisha ibigwanisho kuri bajya bicanye kandi bazobikora tubabeshe harabazoza bafise ubwenge kubasumda muzoba mumbwira mweko maso kubigarura hakiri kare ivyo birabasha Besa mabade utega umutego ikiguruka kiureba niukurushiwa nugusa abadutega imitego ubwabo bugingo nibo bashira ivyo boko niko inzira zurakirinda mwese zimeze iryo raririta benero reka inzigo ishari tabo kunguka ubusa imana ntiha rishitana mwene reka inzigo ishari tabo kunguka ubusa imana ntiha nishirihitana mweneye